automate ni ukuvuga compteur hématologique iradufasha gupima ingwara bita NFS, numération formulaire sanguine. Ni ukuvuga iyo ni igipimo dusangamwo ingwara zitandukanye cyane ko kinadufasha no kuraba niba umurwayi afise anemie, donc ikama ry'amaraso cyangwa afise thrombopenie no kuvuga plaquettes nkeya. Iyo twifashije kino cyuma biradufasha cyane kumenya yuko umuntu afise amaraso akwiye canke adakwiye. Muri ico gihe turabona ico bita hemoglobine. Rero avec iki cyuma cyacu NFS yakora neza, nta ngorane n'imwe abagwayi turabakira kandi tukabatunganiriza tukabagirira ico bita NFS, numération formulaire sanguine. Turi hano naho avec iki cyuma mubona ngaha bacita spectrophotometre, ni ukuvuga ni appareil idufasha gupima ingwara zijanye na bila biochimique. Ni ukuvuga bila biochimique tuvuge nka glycemie, igisukari, iradufasha kandi gupima create, ni ukuvuga ama creatinine, ama ire. Idufasha meme no gupima kino cyuma cyadufasha gupima acide urique, ni ukuvuga kugira tumenye yuko umuntu afise donc gute, kuko murazi ko abantu benshi basanga bagwaye gute. Kugira ngo tuyimenye neza twifashisha kino cyuma bita spectrophotometre, gutyo kirashobora kutwereka yuko umuntu afise ingwara ya gute cyangwa izo zindi cholesterol, ko afise donc ibinure vyinshi muri we. Kidufasha gupima ingwara nyinshi cyane, surtout bila biochimique. Ego avec kino cyuma kirakora neza kandi nta ngorane n'imwe. Iki naco centrifugant le sang, ni ukuvuga ngerageje kubishira mu kirundi, ni nk'icuma kidufasha gutandukanya ico bita surnageant, donc serum cyangwa plasma hamwe na kilo, kugira ngo dushobore kuronka quantité. Mu bisanzwe tugipreleva twabwiza kuronka 100 total amaraso agenye tumenyereye, mugabo twifashije kino cyuma centrifugeuse kiradufasha kugira séparation ya surnageant avec kilo globulaire. Rero kino kiradufasha kugira ngo turonke iyi surnageant dushobore guca twifashisha iyi spectrophotometre kugira ngo dushobore gupimira umuntu ingwara ziwe turabitagwaye. Hama izi nazo uko muzibona hano murabona ko dufise nyinshi mbere zinarenze no muri service, kuko dufise zitatu. Ni hake usanga bafise appareil microscope nk'izi, ahandi usanga ari imwe zibiri, mugabo twebwe dufise nyinshi kabisa kandi birahagije. Turanabishima natwe dukorera muri service. Iyi ni microscope, iyi ni microscope, iyi ni microscope. No kuvuga izi appareil zidufasha gupima ingwara zitandukanye, cyane cyane malaria. Turayipima twifashishije iyi microscope yacu. Turashobora meme no gupima inzoka, examen cell à l'aide d'un microscope, goutte épaisse, densité parasitaire à l'aide ya compteur digital. Turashobora gupima malaria, tugapima inzoka, turapima meme na SBI, examen cytobacterique des urines, ni ukuvuga tukaraba ko umuntu yoba afise infection urinaire. Avec ces appareils biradufasha cyane mu gupima ingwara zitandukanye. Hama bino vyuma mubona hano naho ni onduleur, ziradufasha kubika umuriro mu gihe umuriro wa regidezo ubuze cyangwa ucitse. Tugerageza kwifashisha uyu ni mu gushaka kugira ngo abagwayi tubatunganirize nibaza mu ijoro atamatara ya regidezo dufise badasubira inyuma cyangwa batwidogere, mugabo avec appareil zacu onduleur urabona kandi nazibi ziratubikira umuriro kugira ngo bino vyuma vyacu tubandanye tubikoresha neza atangorane n'imwe.
iyi yongere ikoreshwa ku muriro wa hejidezon, iyi nayo yongere ikoreshwa ku muriro wa plaque solaire. Murabona kandi kuma hano mutamenyereye, kano kuma bayita western green, ni kuvuga ni icuma kidufasha gupima ico bita vitesse de sedimentation, donc VS mu mfunyafunyo. Ni kugira ngo turabereye remo iyo umuntu agomba kugirirwa ibipimo bimwe bimwe cyane ko abakeneye no kuja nko muri block, hari ibipimo bamutuma le docteur. Muri ico gihe tuba dufise akakuma donc aka appareil kacu karadufasha gupima reyerema umurindi w'amaraso wiwe, donc ingene ugenda muri kugira ngo byorohe baze kumugirira operation maze kubona ingene circulation sanguine yiwe mu mubiri ingene imeze. Rero iyo yita western green, izi nazo ni type de western green. Ibisigaye nibaza ko ari ibyo. CB Music. Muri ni societe twafaneva group atugendeye n'igisata kimwe mu gisata corora inkwavu. Uko mubibona murabona ko dufise inkwavu z'akarorero, ngira muravyibonera na mwebwe dufise inkwavu zishika hafi 300. Rero muri izo nkwavu murabona yuko ari inkwavu z'akarorero kandi nziza. Murabona ko ari inkwavu z'akarorero kandi nziza, ngira murabona nk'inkwavu murabona uyipimye ko ipima ibiro bikwiye. Rero umugambi mukuru yumbira twagombye gukurikiza akamo kanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi atwigisha na ntaryo cyane twebwe abajene kumenya uko twitunganiriza imigambi no kumwera dushobora guhubuza abandi. Rero umugambi w'inkwavu twebwe twawufashe nka nkama, twatanguje inkwavu zitarenga 5, tuja ko turorora, dutangura tuzororera muhira aho tuba, ariko mu nyuma turahavura dufata umwanzuro wo korora mu buryo bwisanzuye, nkuko ubona twavuye dufatangira ngo ikigo gikwiye ngo twarorore inkwavu zikwiye. Aho tugeze ubu izi nkwavu mubona ngaha zirashika 300, mbere hari n'iyo dusanga zarenze kubera bivanye no kungene zigwira. Hamangira murabona ngaha ko hari amabido, aya mabido yanditse ko cunifeve, ni kuvuga ni wa mukoyo uva muri izi nkwavu. Murabona muravyo kungene zubakiye, murabona ko zubakiye mu buryo bwa kijambere ku buryo imikoyo yazo igenda nkuko mubibona. Uyu mugambi turiko dukurikiza umugambi wa nyenshobora mukuru w'igihugu, kuko Sebarundi aratwigira akaraba akabona ibibereye na cyane mu kubona ivyo kungukira canke ivyo teza imbere twebwe d'abord mu mihana yacu, hamugwa kabiri bigateza imbere igihugu. Rero umugambi w'inkwavu turabona koko nitwawitangira tukawukora mu buryo buteye imbere bukomeye gose, turabona yuko uzodushikana ku iterambere rikomeye cyane. Rero ico novuga kuri ibi vyerekeranye n'inkwavu, murabona yuko ari umugambi twateguriye umeze neza, twahebeye ikibanza kimeze neza, kandi tukizera yuko mu minsi iri imbere hoho azoba ari igikorwa gikomeye gusumbya kandi ku rwego rwo hejuru. Rero ngira ngo murabona ko ari ibintu bimeze neza. Ni kuvuga iyi mikoro mubona ngaha ko dusanzwe turi n'abarimyi, dusanzwe turi tugwiza n'imbuto z'ibirayi. Uyu mukoro turaza tukakoresha mu mirima. Ni kuvuga kuko mu mirima mumaze kubibona, imirima yacu yiravye wakoresheje umukoyo w'inkuzenye aya maganga y'inkwavu, usanga ari umurima usayangana w'akarorero. Bisobanura yuko urukwavu ugiye kururaba rufise ibintu vyinshi ruvamwo. Ni kuvuga nta kintu kimwe kiva ku rukwavu ugiye kuraba usanga gitakara. Inkwavu ntebwo zitwara umwanya munini cyane, kubera yuko inkwavu uriko urazorora, urukwavu ruvyara hagati y'inkwavu 5 kuduga hejuru gushika kuri 12 gutyo. Bisobanura yuko kugwirirana kwazo kurorosha. Ni kuvuga nk'ubu ufise izo nkwavu 5 naho zovyara 6. Ni kuvuga izo nkwavu ugiye kuzirabuza usanga zivuyemo inkwavu 30. Izo 30 zisubiye zikavyana hagati yazo usanga mu minsi mike kigagara kiba cyamaze kuba kinini yakikuzura. Niyo mpamvu rero twebwe nk'ubu tumaze gutangura umugambi, nivyo kuri izo 5 twarongerejemo izindi zikeya. Nk'akarorero nk'ubu muri iyi ndwi tuziga kuvyaza inkwavu zishika 17.
umva nkizo nkwavu 17 zivyaye nuko ngira ngo sinzi ko bibereka ngaha biberetse yobereka inkwavu zigomba kuvyara kuko zirafise isinye zerekana ko inkwavu zigomba kuvyara ariko nuzimungura moyo bisobanura yuko inkwavu uravyo ugurirane bwazo birabonekana hamwe nitwashobora kuza turaronka isoko yazo yaho tuzigurisha birabonekana yuko iterambere rishobora kuboneka ku muntu wese ariko arakora umugambi w'inkwavu natwebwe ku giti cy'iwacu ico dusaba na cyane leta ahubwo yo twigira cyane umva ugiye mu mugambi utegereza kugira ibigenda neza n'ibindi bintu bigumye niwo ariko umu entrepreneur ari yangaje umenya yuko muri byo uri kurakora ubu wabigiyemwo wumva neza ko ushogeza guhura n'ivyiza n'ibindi bintu bigumye ico dusaba leta twebwe ku ruhande rw'iwacu nuko yo kwiforosa cyane ikatugirira vision yuko yahantu zuzotera turonka amamarisho ko dushobora kuzorora ari nyinshi kwazosanga imbere ejo harabaye ikibazo cyo kutaronka amamarisho aho tuzozishora nico twosaba leta nuko kugira ngo umwimbu nitwamara kuwugwiza igumi twigira aho tuzoshora gusa nayo bundi twebwe akamo nka twebwe ku ruhande rw'iwacu urabona ko akamo twakumvise ko umukuru w'igihugu kajanye n'umugambi w'inkwavu twifuza yuko yodufasha kugira ngo abandanya twigira wewe kizigenza tubonera imbere wo kwiga ingene tumaze kuronka umwimbu kwiye kuko ubu nta mwimbu turaronka mu bisanzwe umwimbu uzoboneka inyuma rero ko twokora tukazokoresha inguvu nyinshi hakazogira aho twiyuha akayasho tweke ivyo twakoze twifuza yuko bodufasha kugira ngo batwigira isoko ubundi bwo mu byo dusanzwe dukora dushaka kumenya yuko harimo ukuduga no kumanuka mu buzima bwa misi yose sivyo sijama bigenda neza ntihabura akantu kamwe gacamwe ariko muri make umugambi w'inkwavu wa ukurikiranye neza ukawukora ukuri je nk'ivyo vyerekeranye n'aba agronome n'aba engineer ugize societe ntujuza gusaba ngo leta ari iza kukuvurira inkwavu ni kuvuga wowe ushaka kuba wangaje umugambi uzi neza ingene uzowujera uwo mugambi wiwawe ariko kandi ikindi naco nuko dusaba leta nuko yogerageza kadushakashakira international makubo rwego rwo hejuru rwo kwisi aho ibindi bihugu vyorora inkwavu bakaturabira izo nkwavu bakatuzanira imbuto nziza z'inkwavu kugira ngo dushobore kuza turorora inkwavu zo ku rwego rugezweho kandi zinagwira ngo nasumbya nizo twaba tumaze kubona nico twifuza hanini ko leta yo dushakashakira ku rwego rwo hejuru ikagwiza ubushakashatsi bw'inkwavu kugira ngo tworore ibintu bifise yo bija hama no kudutegurira iyo mwimbu maze kuboneka inkwavu tuzozishora Isaac TV uyu munsi w'igenekerezo rya 18 turamutse twifurizanya hagati y'abakozi ba Societe Faneva Group umwaka mushasha kugira ngo kandi twongere turabire hamwe uko umwaka w'ibihumbi 2023 wagenze rero nkuko murabona ko abakozi ba Faneva Group baraberewe barashajije kandi ikindi naco mu kugira ngo twifurizanye umwaka mushasha twahisemo kubanza ubwa mbere na mbere kwanza kugira ngo dushike ku bikorwa kuri tele tuba turaba ivyo bikorwa n'abakozi ba Faneva Group ivyo ari vyo rero nduze ku kibazo mumbajije Faneva Group ifise ibisata novuga bigera kuri 4 no kuvuga ibisata 4 biri muri Faneva Group igisata ca mbere harimo igisata kijanye no kunguruza abantu arico no kwita nk'igisata ca ikizukora mu kijanye n'ibyo amarokasiyo y'imiduga mbese no kuyidandaza ico ni igisata ca mbere ama murabona ko twagiye no muri ibi vyerekeranye n'ibyo kunezereza abantu mu buryo bw'imanza za mariage n'ibindi bintu bitandukanye ibyo byose biza mu gisata kimwe no kwita ko ari nk'igisata c'ubudandaje kuko ico ni igisata cyo kurondeza amafaranga hanyuma igisata ca kabiri novuga muri Faneva Group muri Faneva Group dusanzwe dukorera no mu gisata kijanye n'ivy'amagara y'abantu twarubatse ibitaro by'akarorero bifise ibikoresho bikwiye ku buryo bwa kijambere ibitaro vyitwa Faneva Group mano plutôt Faneva ni centre médical Faneva amajambo avunaguye CMF rero ivyo bitaro nkuko mwavyiboneye mwabonye ko ari ibitaro by'akarorero ivyo bitaro byatangiye gukora mu kwezi kwa gatatu hama tumaze kuvyubaka dusanga ivyo bitaro turabona neza yuko abavyitura ari benshi cyane nayo mpamvu tumaze kuhagera twaciye mwabonye ko twaberetse inyubako nshasha turiko turubaha kugira ngo dushobore kwakira abagwayi mu buryo twipfuza kandi twongere tugure n'ibindi bikoresho notamment nk'ikijanye na radiographie ibijanye n'ibikoresho byo gupima bitandukanye byo rwego rwo hejuru rero urumva ko nko kijanye n'amagara y'abantu vraiment ni
igisata nkuko mwabonye gitunganije gifise uko kiriko kiratunganywa mu buryo bwo kwigiza imbere cyane kandi kugira ngo twongere tugwize tunagwize n'ubuzi ku bantu b'abashomeri baba barize badashobora kuba bafite ico bakora nkuko mwabibonye bijya bitaro byose hamwe bikoresha abakozi bashika kuri 21 bijya bitaro byonyene muri abo harimo abadoktori batatu murumva yuko ngira ngo turiko turakora nk'umu entrepreneur turiko turakora cyane kugira ngo d'abord dugisho dufashije mu iterambere ry'igihugu kuko kugira ibitaro sinovuga ko ari projet yo kurondera amafaranga umutima munini wo kurondera amafaranga ariko n'umutima kugira ngo dushobore gufasha mu iterambere ry'igihugu no mu iterambere ry'amagara y'abantu rero ngira ngo nko kubijanye na bijya bitaro hanini ngiyenda kugira ngo ngende ngira ko ku mugambo umwe kugira ngo tuze kunyarutsa nko ku bitaro twebwe hari ico twifuza ko dusaba leta hanini turafise ico dusaba leta hanini icambere na mbere twifuza yuko leta nk'umuntu umu entrepreneur yumviye gufata uburyo bwiwe akabwemvesisa mu bitaro leta yakwiye kumushigikira cyane notama nko kugira ikiterereye mu bikoresho umuntu aba ari karakoresha muri ico gihe akarorero nk'ubunye nka tubwe hagiye wacu turacafise ikibazo kijanye na ambulance kuko mwabonye ko ibitaro binini bishobora kwitugwa n'abantu benshi ukuvuga hajya abaza kwibaruka barahakorerwa amasezariyene barakorerwa ibintu byose bitandukanye umva mu ico gihe nka leta ibonye aho umuntu aba yashikanye umugambi ariko yegoraba nayo kagira aho idushigikiye mu buryo bwerekeranye no kuduha udukoresho tumwe tumwe inyene nazo tugira ngo tugire inguvu zinasumbirije zo kwitaho amagara y'abantu hama kucerekeye ikindi tubusaba leta hanini nko ku bitaro Faneva zimvuze muri rusange hamvuze ku bitaro Faneva twe turifuza yuko leta biciye mu ishirahamwe mituweli turafise yo demande turiko turasaba ijanye na mituweli kugiranira amasezerano na mituweli kugira ngo dushobore korohereza aba muri rya micungararo bakorera abakozi batafise mituweli za leta kugira ngo badufashe iyo mituweli tushobore gukorana n'abagwayi bafise za mituweli kuko ku biciro 100% keshi na keshi abakozi ba leta cyangwa abandi bantu bari gusanga bibavuna aroroke bakoresheje mituweli bica biborohera kubwico je kubwiwanje n'igisabo kinini nya numva nosaba ishira hamwe nosaba leta biciye umuntu uzanye mu ishira hamwe mituweli ko bodufasha bakatworohereza bakadusinyira ayo masezerano akava mu nzira kuko demande yacu iriyo kandi ramaze igihe kirekire cyane hanyuma nibaza ko kubijanye n'ibitaro twovuga ni nk'ivyo hama ikindi naco no kuvyerekeranye n'ababa bakora amantu uzanye amastage twebwe hagiye wacu ku bitaro turugurura kugira ngo uwifuza wose kuza kugiraho stage baba abakora amastage professionnel abagira iki bazoze batwiture iyo badasanze twashizemwe abandi kenshi turabaha bagakora ico nico rero gisata novuga ico gisata cyo kijanye n'ivyo no ibijanye n'igisata cy'amagara y'abantu numva no sanoshikiriza ivyo hanyuma nkuko twagiye tubirabira hamwe hariho ikindi gisata dukora muri Faneva groupe kigira kane gisata c'ubworozi twebwe ubwakira twegeze kuba tworora ingurube ariko izo ngurube tuzoroye haragera igihe twumva mbo kenshi na kenshi bakunda kuvuga ngo no kujana nibi harageze igihe umugambi w'inkwavu tubona ko twawuhagarika tuja mu mugambi wo korora bivanye n'ivyo igihugu gishaka canke bivanye n'intumbero ya son excellence le président de la République du Burundi General Major Evariste Ndayishimiye no kuvuga kubera ko ari umuvyeyi w'igihugu twebwe tugerageza kumviriza ijya avuga kuko niwe mutwe avuze nazo tukajya tugenda tugashira mu ngiro kuko aba yagize neza rero twebwe tumaze kwiga twaje tuja mu mugambi wo korora inkwavu ngira ngo mwashobe kwashika mwabonye inkwavu turiko turorora ukungene zisa mwabonye ko turorora inkwavu za kijambere mwabonye uburyo zibayeho mwabonye ko inkwavu umugambi uri kurakorwa mu buryo dushizemwo kandi twawiyumviriye ko rero nk'ujya mugambi w'inkwavu nkuko mwabonye twatanguye tworora inkwavu nkeyi ariko ubunye umugambi uraboneka ko ari umugambi ufise aho ugeze rero novuga yuko muri make kuri ico gisata cerekeranye no korora ubu twebwe turiko tworora inkwavu kandi turabona neza yuko harimo akarusho ko nababwiye zya nkwavu twazitanguye tuzorora ari inkwavu zitanu
mugabo iruhande y'izo nkwavu zitanu ubu tugiye kuziraba zigisa n'iziriko ziraduga cyane kuko tugeze ku nkwavu zishika 300 nkuko mwaziboneye n'amaso yanyu ariko gituma tuko turahimiriza n'urundi rwaruka kenshi na kenshi kugira ngo nabo bagerageze uburyo bwose bwo kugira ngo dukore ibintu bibandanye bimera neza canke bibandanye bikomera kandi bibandanye bimera neza. Hama ikindi gisata novuga kigira ka gatanu ni gisata kijanye no kurima ariko bigenda bikompletana nico kijanye no cyo korora inkwavu. Urabona inkwavu uri kuraraba amase y'ingurube burya si meza cyane ku mirima, ni naco shatumye twiga ibiharo dusanga ingurube nitwozikurikirana cyane mugana nitwe tuca ducihitamwe kuri twebwe bivanye n'ibikorwa bindi bigenda byuzuzanya ngene twogikora. Kuvuga twebwe dusanzwe turi abagwiza mbuto bibiraya b'imbuto bigiterwa c'ibiraya. Ni kuvuga ko nkuko mwabibonye ku masanamu canke mukaraba imirima yacu mukaraba ukungene isa burya je mirima ntisa hajya uko nyene haba harimo intabire hakabamwe ibintu vyankenerwa canke ibindi bintu byose vyangombwa bisanzwe bitegekanije kugira ngo imirima ise neza. Ni kuvuga nkuko twaciye hajya muri ziya nkwavu ajya maganga twaberetse amabido arimo amaganga y'inkwavu ajya maganga y'inkwavu niyo dukoresha mu mirima. Naco gituma mwitegereje imirima yacu dufise muca musanga ari imirima isa yangana imeze neza kubera ko burya ajya maganga y'inkwavu ni ikintu gikomeye cyane mu byerekeranye n'uburimyi. Rero tukabona neza yuko iterambere ryacu ejo nimba no musi tuko turarangiza umwaka bimeze gutya twiyumvira ko tuzorangiza ubundi mwaka wa 2024 cyangwa tukazoshika muri vision 2040 nkuko intumbero y'igihugu bivuga Uburundi bufise indi sura kandi biciye kuri twebwe ugwaruka cyangwa biciye kuri twebwe aba entrepreneur turumva ko kandi turiteze yuko tuzogira ico dufashije mu mpinduka canke mu iterambere ry'igihugu. Duhereye kuri Avenue de l'Université tuharangurira ibikorwa bibiri ni Avenue de l'Université numero 3 haruguru gato na meri ya Bujumbura. Uvuye kuri meri no fata ko ni numero 3 uvuye kuri meri ya Bujumbura iruhande ya Michel Arikanje niko no haharokarizazo. Nukuvuga ngaha tuharangurira ibi bijanye n'ivyo kunezereza abantu, ibi vy'amasale de reception, ibi bijekanye n'ivy'amamariage. Dusanzwe twafise sale de reception zibiri kandi imanza zishobora kubera rimwe rimwe ari zibiri rumwe inyuma rukabera aha urundi rukabera mu yindi sale. Ikindi twarangurira ngaha tuhakorera ico cerekeranye n'icimiduga. Location z'imiduga uzikeneye wese ashobora kuza kuzibariza ngaha nyene kuri Avenue de l'Université. Ukeneye imodoka nziza aba diaspora bavuye hanze baba bikeneye kwitemberera neza baba bikenereye kwitembera mu miryango ruguru imodoka zose zabigenewe turazifise n'ababa bashaka kuyunguruza ankome abo bakenera amayase abakenera amavoxi baba bakeneye gutembera mu buryo butandukanye izo modoka twebwe turazifise. Ni kuvuga ivyo tubirangurira ngaha. Hanyuma kijanye n'uburimyi twebwe dusanzwe tuba muri commune Ntahangwa dusanzwe tuba muri commune Ntahangwa muri zone Gihosha ariko kubera ko akamo kasone excellence le président de la République turava hajya tukagenda tukarima turimira mu ntara ya Mwaro muri commune Gisozi iho bita Nyakararo inyakararo. No kuvuga uzo nejo uzoba keneye akabuto kibira yakeneye kwiga kurima gushasha nke abisanzwe bimenyereye ashobora kutwitura tukavugana tukaraba ukungene dukorana nawe. Ni kubijanye n'uburimi. Hanyuma ikijanye n'inkwavu izo nkwavu ziri muri commune Ntahangwa nkuko mwabibonye kwibarabara rya 15 no kuvuga hajya niho turangurira umugambi w'inkwavu ko murazi ko nakamo kanye nico bavuze ati umwe wese hatumbereye haba ashireho uwo mugambi no mu rugo wawe aho ubushireho zibicafu mushiraho zitatu mugabo ziboneke. Natwe rero muri commune Ntahangwa uwo mugambi w'inkwavu twara witabiri nkuko mwakibonye no kuvuga adresse ni kwibarabara rya 15. Hanyuma ibitaro biri muri Tenga aho bita muri Tenga local ni ibarabara rya mbere uvuye kuri gikoma uruzi gikoma rujabutse ni barabara rya mbere ryo bitajyo kwa komisere uraduga kantu gato ko hariho pancarte hamugaheza ukaduga ushikiriye indi pancarte ucukata kuko ni barabara rimwe gusa ucukata kantu gato yo cubibona imbere yawe. Rero ni bitaro by'akarorero natama nkuko twabibonye ndavuga cyane ikintu cerekeranye na laboratoire ku bitaro mwabonye ko laboratoire yaho ari laboratoire spécialisée kubyo dushobora gupima ingwara zazo zose
hajya ingwara novuga nka zose nta ngwara tudakora examen je natwe ashobora kuyikora kandi mwabonye yuko n'abavyeyi bo mu ncungararo hajya bashobora kugira atamumwa kigira ikibazo cyo kuja kwibaruka mwijoro afashwe n'imbanyi mwijoro twose turabakira hajya mbese nuwo bigoranye hajya turamufasha hajya nyene kubera ko dufise ibikoresho bikwiye tugeza tukamufasha ariko ndasubiyemo encore une fois turateye akamo kugira ngo aba badufashe nk'ikibazo tubona hajya kuri ntuzenye kuri Faneva badufashe leta kugira ngo duciye mu gisata ca mituweli batworohereze kugira ngo iyo mituweli ya leta yinjire hajya mu bitaro kuko nibaza ko ivyo badusaba bisa n'ibikwiye hama duheze tubone ingene twobandanya dukora murakoze cyane. Isaac TV, oh. Isaac TV.